Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu Burundi zizohendura imirisho hatarenze kuwa 20 myandagaro uno mwaka. Umukuru w'igihugu yahahora na leta yiwe bazokorerwa mu ngata. Umukuru w'igihugu mushasha azoshinga leta yiwe yisunze ibwizo shingiro rishasha ryo kuwandwa ruheshi umwaka wa 2018. Mbega ubutegetsi shingwa bikorwa muri leta ivyo bita pouvoir exécutif muri mu bw'ifaransa buzoba bwubatse gute, buzoba butandukaniye hehe n'ubwahahora. Ibi nivyo bibazo tugira duce hirya no hino muri kino kigabane kw'isoko cyo kuwa 30 Rusama umwaka wa 2020. Thierry Bigirindavyi nije nganda kibashikirize kaze. Kuva mu mwaka wa 2005 umukuru w'igihugu abari kumwe n'ivyegera vyiwe bibiri, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu be n'icegera ca kabiri. Ubu ibwirizwa shingiro rishasha ritekanya ko habaho icegera c'umukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere. Mbega bazoshirwaho gute hisunzwe iki? Bertrand Ndakuriyo wa Radio Inzamba arabitubwira. Mu ngingo ya 97 y'ibwirizwa shingiro rishasha ubutegetsi bufise ikiringo c'imyaka 7 yongerwa rimwe gusa. Iyo bwirizwa shingiro ryo kuwa ndwi ruheshi mwaka wa 2018 mukuru w'igihugu ashobora gukomborwa kumvo imwe rudende. Iyo nayo nuguhemukira igihugu ivyo bita haute trahison mu gifaransa. Inama shinga amateka na nkenguza amateka nizo zishobora gusaba iryo komborwa, ariko naho nyene mu gihe bisabwe n'ibice 2/3 by'abazigize. Iryo bwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 yategekanya ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Umukuru w'igihugu ni wabashiraho bibanje kwemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Umukuru w'igihugu niwe kandi afise uburenganzira bwo kubahagarika mu mabanga. Icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bose basabwa kuba bafise ubwene gihugu gusa bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu n'icegera ciwe bategerezwa kandi kuba badasangiye ubwoko kandi batava mu mugambwe umwe. Icegera c'umukuru w'igihugu akaba afise amabanga y'umwunganizi y'umukuru w'igihugu. Ashobora kurongora inama shikiranganje mu gihe yatumwe n'umukuru w'igihugu no ku ntumbero y'inama yahawe n'umukuru w'igihugu. Umushikiranganje wa mbere ni wasa n'ufise akazi gatandukanye n'icegera c'umukuru w'igihugu, niwe yitwa ko arongoye leta igizwe n'abashikiranganje. Kugira umushikiranganje wa mbere arongora inama y'abashikiranganje hasabwa ibintu bitatu. Ivyo navyo harimo uruhusha yahawe n'umukuru w'igihugu, urutonde rw'inama yahawe n'umukuru w'igihugu, aho ni mu gihe kandi icegera c'umukuru w'igihugu ataba ari hafi kuko ico gikorwa ari we cega ubwa mbere. Mbega mwibwizo shingiro ryahora ryo mu mwaka wa 2005 leta yashingwa gute? Mugenzi wacu Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba arabitwibutsa. Mwibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005 umukuru w'igihugu ni warongoye leta. Mu mabanga yiwe afashwa n'ivyegera bibiri. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kijejwe ibijanye na politike n'intwaro. Icegera ca kabiri nawe ajejwe ibijanye n'ubutunzi hamwe n'imibano. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu bifise ubwoko butandukanye ku bw'iryo bwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005. Gushika ubu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yamye ari umututsi kandi ava mu mugambwe Ipona. Ingingo y'129 y'iryo bwirizwa shingiro ryo mu 2005 ivuga ko leta iba irimwo ubwoko bwose. Mu bashikiranganje hakabamwo abahutu 60% n'abatutsi 30%. Muri bo bakaraba ko abakenyezi bashikana ibice 30%. Kubw'iryo bwirizwa shingiro ryo mu 2005 abagize leta bava mu migambwe yashikanye ibice 5% mu matora. Umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza yo mu gisagara ca Anvers mu Bubiligi, Stef van den Geest yagize umwihwezo kubijanye n'isura ya leta inyuma y'amatora. Umwihwezo wa Stef van den Geest tushikirizwa na Emile Nibasumba wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Umushakashatsi Stef van den Geest avuga ko ibwirizwa shingiro rihari ubu rituma umukuru w'igihugu mushasha ashiraho umushikiranganje wa mbere Somambike. Ivyo ngo bishobora gutuma haba imyidogo mu yandi mashami y'umugambwe uri ku butegetsi. Kugira iyo myidogo ntihabe ngo arashobora kuhashira umwe muri abo basangiye umugambwe ariko bafise ivyo badahurizako. Icya gatatu gishoboka ngo nuko umukuru w'igihugu mushasha ashobora kwigana umuhisi Melchior Ndadaye igihe yashiraho umushikiranganje wa mbere Sylvie Kinigi
avuye mu wundi mugambwe kandi ari mu bwoko bw'abatutsi kandi w'umukenyezi. Uwo mwigisha muri kaminuza ya Anvers mu Bubirigi avuga kandi ko uko ibwirizwa shingiro ry'ubu rimeze ritabuza umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kuba umushikiranganji wa mbere. Umukuru w'igihugu atowe afise kandi ububasha bwo gushiraho uwurongoye iperereza atarinze guca mu nama nkenguzamateka nk'uko vyari bimeze. Ikindi uwo muhinga avuga nuko babura amatari basanzwe baserukira leta mu ntara zitandukanye ubu hashobora kujaho abasirikare bikamera nk'ivyahahoze mu ntwaro y'umugambwe umwe kuko ibwirizwa shingiro ritabibuza. Uwo mwihwezo w'umushakashatsi Steve Van den Geest niwe turangirije ko ikigabane ku isoko co kuri uno munsi. Thierry Bigirindavyi nije nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye. Cari ikiganiro ku isoko.